tugiye gusangira amajambo y'Imana avuga ngo ni akaryo ko gushingira intahe Yesu Kristo. Akaryo ko gushingira intahe nde Yesu Kristo. Tuje guhagarara ku gitabo c'Ivyakozwe n'intumwa igice cyaho ca 17 uhereye ku murongo wa 16 tumanukisha kuri 34. Akaryo ko gushingira intahe Yesu Kristo. Atubwira ngo ariko Pawulo akibarindiriye muri Atenayi, umutima wiwe utunturira muri we abo ingene ico gisagara cyuzuye iki ibigirwamana. Nuko aharirira n'abayuda n'abubaha Imana mw'isinagogi no mu kaguriro iminsi yose aharira n'abamusangaho. Maze bamwe mu banyabwenge bitwa Ab'Epikureyo n'abandi bitwa Abasitoyiko bahura nande nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati, mbega uyu adedemba agomba kuvuga ibiki? Bati, umenga nuzanye imana z'ivyaduka. Kuko yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubwo kuzuka. Baramufata bamujana hitwa Areyopago. Baramubaza bati, mbega ubona twoshobora kumenya uko kwigisha gusha uvuga uko ariko? Kuko tuzanye mu matwi ibintu by'ivyaduka, none rero turagomba kumenya ivyo ari byo. Kuko abanyatenayi bose n'abakavantara bariho batagira ikindi bakora atari ukumva cyane kudonda amakuru mashasha. Maze ahagarara hagati muri bo muri Areyopago aravuga ati, bagabo muri Atenayi, mbonye muri byose ko mukabije kubaha imana zanyu. Kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze hari igicaniro cyanditseko ngo icy'Imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi, niyo mbabarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimo byose. Iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'iri nica Kenya. Kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho baba, kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Kuko muri yo ariho tubesherejweho tugenda turi n'ubugingo, kuko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana, ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu canke ifeza canke amabuye, ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose amateka y'ukuri. Izo yacisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Maze bumvise ibyo kuzuka mu bapfuye, bamwe barishinyira, abandi bati, tuzoba turumva ukundi ivyo tubarira kuri ivyo. Nuko Pawulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe bagira nte, barizera. Muri bo umwe ni Dioneziyo wo mu Areyopago, kandi n'umugore wiwe Damari, n'abandi bamwe nabo bagira nte, barizera. Imana ihabwe icyubahiro. Aba hano turamenyere ko ana mezi 3 ya nyuma y'umwaka, kwezi kw'icumi, 11, 12, n'ahantu twese ku mutima ngo hari abatarakizo bari hanze. N'ahantu tuvuga tuti hano turiterera hejuru ko twamaze guharirwa ibyaha byacu. N'ahantu tuvuga tuti hano twaratawe icyo Imana yakoze muri Yesu turakira, uyu munsi amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Ariko kandi hanze ntibaramenya iryo banga. Tubo twiyumvira ngo ni gute umuntu wese wo muri MINEVAM Kigobe yoba afise umutima nk'uw'Imana urondera ko umuntu atarakizwa nawe yokizwa. Icyo kibazo niba tugisangiye, hari inyishu uja kuronkako uyu munsi. Ni uvuga ngo ni umutima w'ishengeraho twiyumvira ngo hanze
uko Yesu niko yabayeho. Yahise umwanya abana n'aba amaze kumwizera, agira n'igihe yabarungika hanze mu bisagara bitandukanye ngo nabo bizere kubw'intumwa yaba yarungitse. Imana ihabwa icubahiro. Ino nyigisho iravuga ngo ni akaryo ko gushinga intahe Yesu Kristo. Iyo tuvuze akaryo ni ikintu ndaza abarundi batahura. Akaryo benshi iyo akabonye acabura ico akenye. Wo guha ngo wicarane n'umuntu ahambaye atanga ubuzi canke arongoye ibintu bikomakomeye. Umwe avuze ko guha akazi yo telefona umuntu bikaba birangiye. Ndazi ko udasabiye umugore wawe wo kwisabira, udasabiye umugore wa canke umvukana, hari umuntu wese usabira nimba mwariganye canke nawe sikini yakoreye ciza. Akaryo ni ijambo ry'ikirundi dusanzwe tumenyereye. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Tumenyeye akaryo bamwe bakabona no kutariko. Bamwe bavuga bati iyo cyaca nk'abigeme bavuga bati iyo tugiye muri mariage nakarya abantu bakubona ari umuhungu atari yarakubuze ingana kuramutsa akaca akuramutsa. Rero nakaryo ko gutagira nte kudahusha. Abaye nawe yabicaye mu manza mu marevede n'ahandi akabona yicaranye n'umuntu ahambaye mu gihugu canke mu shirahamwe aragereza akamwiramukisha. Akamwiteza n'udukuru kugira ngo akaje ntagire nte ntagahushe. Kugira umunsi ya mutelefone ati ndi nako mwe mwicanye kuri katedrale sale A na B acamye ati ni wa wundi. Akaryo ni igihe umuntu agataha ahantu hari ikintu heza kuhakamishako. Akaryo ni ikintu kibaho mu buzima bw'umuntu. Yesu Kristo yararonse akaryo impande mu Samariyakazi. Musime muri Yohana 4 umurongo wa 4 kwa 5 nimba bawuteguye badushirako ngo yumva nanijwe n'urugendo. Yohana 4 uhereye ku murongo wa 4 ku murongo wa 5 gushika kuri 6 hatubwira ngo Yohana 4 umurongo wa 5 hatubwira ngo Jean 4 verset 5 nuko ashika mu gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukala. Sukala hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Kandi aho hari Yakobo, hari riba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara kw'iriba hari nk'isaha zingahe 6. Haza umugore w'umunyasamariyakazi kuvoma. Yesu arambwira ati ume utwo kunywa. Imana ihabwa icubahiro. Yesu yararushe mugabo kuruha kwiwe no kuba hariho ngira ngo izuba ryinshi byamushoboje kuca agenda kw'iriba aharondera umugore umunyavyaha kandi byamushoboje kuca aho karyo agafata. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Muri Korosayi 4 umurongo wa 3 Paulo abwira isengero ryaho ati ni mu nsengere. Abakorosayi 4 umurongo wa 3. Abakorosayi 4 umurongo wa 3 batubwira gute? Abakorosayi 4 umurongo wa 3 batubwira ngo kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugurure urugi rwo kuvuga ijambo ryayo tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe. Imana ihabwa icubahiro. Arazi ko ari intumwa, arazi ko urusha gukora ahabwa intumwa ariko arakora, arazi ko ivyo avuga ari vy'ukuri. Mugabo avuga ati mubandanye munsengera kugira ngo ndonka akaryo kuvuga ibanga rya Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Akaryo ni ikintu kiri biblique, ni ikintu kiri muri Bibiliya. Imana yamaye duhaye akaryo mu bintu bitandukanye. Yamaye duhaye akaryo ko kuronka umugenzi mushasha. Yamaye duhaye akaryo ko dugico dukoze mu bwami bw'Imana. Akaryo kamaho. Imana ihabwa icubahiro. Hageze ivyekeye kuvuga ubutumwa bwiza naho Imana yagiye itanga akaryo igihaye Yesu, itanga akaryo igihe cyinshi igihaye intumwa kandi zama zigenda zigira nte zisha zigacakira ubutumwa bwiza bugaheza bukavugwa. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Akaryo ukiyumvire ko urajya kwibwira ko hari ibintu ufise, urajya usanga ari ahantu shika ata muntu ashika, urajya usanga ari ibintu ushobora ata muntu ashoboye, urajya usanga hari umuntu ari umugenzi wawe kandi abandi bitamwera ko ari umugenzi wabo, urajya usanga hari akaryo ufise uteza kugira nte gufata nkankama. Imana ihabwe icubahiro. Hano Paulo ariko agakora ikorwa kidasanzwe mu gisagara vyo muri Europe Iburaya. Yaraciye muri Aziya arakora ibikorwa kandi birashimwa, nkema aramuherekeza ariko ageza ahantu mu Bugiriki isagara ca Thème ndazi ko mukizi. Akigiyemwo yagiyemwo afise abandi bantu arindiriye ko bamusanga ngo bagende bakora ikorwa ciza nk'umugwi. Akibarindiriye aragenda ngira mu bisagara cyangwa amakarita hagize ngo yitegereza ingene mu marompo cyangwa ahantu hatandukanye bafise igwamana bitandukanye. Kandi igwamana kenshi usanga ari vyabajwe canke ivyabumbwe.
kenshi babishira ku mayira abiri, bashira ahantu hagaragara kugira ngo umuntu wese ayibone ngo Imana yacu ni iyi, kugira ngo abantu bagumane imigendere na cyaka Imana cyabo. Ngo akirindiye abo bantu baza kumusangayo, ngo agira umutima ubabaye cyane ingene yitegereje ibigwamana vyaho. Imana ihabwe icyubahiro. Agira umutima ubabaye, maze mu nyuma ngo atangira imigendere n'abantu, taba tuvuga abantu bashaka kuri 8, araganira nabo. Mu nyuma batubwiye ngo hari abantu bakijwe, hari n'abantu batakijijwe. Mugabo ikintu gikomeye nuko yaronse akaryo ko kuhaca, yumvira ngo ntiyagiye ko tangura, ariko abaratangwe kubera umutima yari afise warobajwe n'umubabaro w'ivyo abonye. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo tuvuga kandi turavuga iki? Turavuga ibintu Imana ashobora gucishamwe utabiteguye. Turavuga ibintu biza ku nzira yawe bitari muri agenda. Ni ibintu biza atandoto yaje, atawubwishwa bwaje. Ni ibintu biza atanu umuntu umwe yagenda kubwira, ariko kubera usanzwe ufise igikwa cy'Imana urimo ukavuga ngo aka karyo sako kugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Utaye wiyumvire abagenzi banyene bameze, wiyumvire abo mukorana, wiyumvire abantu bakwemera, wiyumvire aho uhora ufungirwa, wiyumvire cyangwa wafungiwe, wiyumvire naho uzofunga umunsi bakurenganije, wiyumvire ahantu amisi uzogendamwo, wiyumvire ahantu utembera, ahantu ukinira. Hariho akaryo umuntu wese yama yahawe. Ese uko turi hano, umuntu wese utwara uwo mutwaro umutima ati ndakeneye akaryo, nko Paulo abwira abakorosayi ngo bayimusengere. Uca usanga igisagara cya Bujumbura ubutumwa bwiza bwashikiye abantu bose. N'ubu Burundi tubufatisha ubutumwa bwiza abantu bose. Kuko nimba abantu 12 barakoresheje kugira ngo isi yose ihinduke, ndiyumvira ko abantu bari nk'amajana 7 hano bashobora gufata igisagara cya Bujumbura bakibwira ubutumwa bwiza umunsi umwe bikaba birangiye. Imana ihabwe icyubahiro. Ari ishiramwe rukristo rihora ragira igikorwa cyane cyane mu mezi y'umunani cyangwa ku 9, riragerageza rikarondera abantu b'abakristo bava amashengero atandukanye, bazi ko bashira imbere ubutumwa bwiza, bakabategura bakaronka amakomine nka yose igihugu cy'u Burundi. Iyo wumvise umwimbo wabo umva wurira, kubera abo bantu baba bahagaritse ibyo ariko barakora, bakavuga ngo izi ndwi 2 ndagiye mvuge ko nzogenda ikomine banduyikamo niyo jewe ngendamo, ndaja kugenda ku muhana wose utumbereye aho bazabanshize. Ico gihe biba ari ibintu byiza cyane gose. Haleluya. Umunsi w'ingaha mu kwezi kwa 4 2013 twize gukora ikintu bitwise samedi missionnaire. Samedi missionnaire hari ahantu ishengero yavuze ngo umuntu wese yibaye n'icyo ashoboye, uno wa gatandatu hari mu kwezi kwa 4 abe ari gukora igikorwa cyo vuga ubutumwa bwiza. Ico gihe harabagiye ku bitaro, harabagiye mu marabara, harabagiye ku matera ya basket na ya football, harabagiye ku mihana, harabagiye mu marabara. Ico gihe byari ibintu biryoshe cyane kuko bamenga turi mu gikorwa cy'ijuru kandi byanumvikana cyari cy'ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Bariko batanga ivyegeranyo byari biryoshe, byari binarijije kumva umuntu yadodora kuri portail akagana n'abantu, kumva agiye ku bitaro, kumva agenda ahantu bagakina basket canke football canke ikindi kintu cy'umukino akina, afise umutima yuko avuga Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuno kwezi canke ndetse na trimestre, kwezi kw'icumi gushaka kw'icumi na ahantu murakwiye kurondera ko atamwa yumvira imitwaro afise, kuko iyo ntizonahera, ntizohera zo kwambaho. Gusa Imana igendera kuranya ubwoko bwayo canke ikishura umwe kandi igindi kawusigaza kugira ngo ugume uciye bugufi. Imana ihabwe icyubahiro. Shiye mutwenga. Ega niko bimeze. Ega ntishobora kubishurirwa rimwe. Ntibikunda. Kandi yavuze ngo yabahaye ibyo mukenye ugiye muce mwirondera mukabakaba, ngo nimba mubona yikorako naho yo yibereye hafi yacu. Rero nta masezerano ko byose bizozira rimwe ntari muri Bibiliya. Ahubwo Imana ishimwe yuko hari abantu bagisenga tani cyo barumva Imana ivuga. Kuko suvu itavuze suvuga ngo yanse. Nibwo abamana bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero gumako niyakingura kimwe ikindi uzokirindira. Haleluya. Mugabo itarakora icyo nyine ishaka, menya ko hari abandi bariko barahonera hanze. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ufise akaryo akahe? Paulo yakaronse i Atene azi ngo ararindiriye abaza kumufasha. Agira umutima wabaye atanga gukora bamusanze ari ku kivi. Imana ihabwe icyubahiro. Udandariza hehe? Ukorera hehe? Ni bande bakugurana, n'abahugurana, n'abahe muhuza, n'abe baguhanuza. Hari ahantu ushira ikirenge je ntoshika. Hari abantu munganya imyaka, abandi batanganya imyaka. Hari ahantu wewe woshika ataho ni muntu yoshikako. Imana ihabwe icyubahiro.
ku murongo wa 16 ndabona umurongo utubwira ngo ariko Pawulo akibarindiriye muri Atenayi umutima wiwe utunturira muri we abonye ingene ico gisagara cuzuye ibigirwamana. Ahantu yagize akaryo ahawe n'umutima w'imbabazi. Imana ihabwe icyubahiro. Akirindiye ekipe izomusangayo, akirindiriye abantu bazoza kumutera intege, aritegeza ingene abantu bateza kuba bafise Imana rurema. Asanga Imana yabo ikozwe mu ibumba. Asanga Imana yabo ikozwe mu mbaho. Abasanga Imana yabo ikozwe mu nzahabu. Kandi iraterugwa. Izindi zirasigwa amavuta, izindi ziravuga imbere bakazikubita imbere, ariko nta jambo na rimwe barigera bazumvana. Agira umutima ubabaye. Imana ihabwe icyubahiro. Pawulo ntiyaravye itunga ari muri Atene. Ntiyaravye ibitabo byanditswe n'abajya abantu ko bajya abantu bari bazi ubwenge cyane. Ntiyaravye ingene abantu bahari barebare canke basesuka iyo boze. Bisiga utuvuta tukabafata. Yagize umutima ubabajwe n'ingene bahonye. Ivyiza bya hano ku isi vyari bihari. N'igisagara ca kera catunze kera, cyagize ubwiza kera, cyagize ubwenge kera. Ivyo benshi miga muri za kaminuza bishimira cyabikoresha ivyo bashizeho na Yesu atarabaho. Ariko ababonye ntiyaravye bya biharuro bazana. Ntiyaravye ingene amabara yabo ameze neza, yaravye ingene bahonye mu buryo bw'impemu. Agira umutima ubabaye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Akaryo ugahabwa n'umutima w'imbabazi. Akaryo ugabwa ingene wiweje umuntu yahonye ataramenya Imana ingene abayeho. Ashobora kuba vyibushe, ashobora kuba yiga akabitora, ashobora kuba afise akazi kagenda neza, ariko arahona. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo uyu muntu atarakizwa ukwiye kubona ko uwo muntu amerewe nabi. Ukwiye kubona ko uwo muntu ivyo bimeze nabi cyane. Umunyarwanda umwe iyo abonye Murundi ngo yishima haje Kigali ngo aramuraba neza ati uyu muntu arafise ikibazo. Ariko aragara mugabo nta mata afise. Pana mate amata. Uko batahura ngo umuntu adabise uduta abafise ingorane. Uko ni ku muntu w'impemu iyo abonye umuntu atagira Yesu agira ati ibintu byose bimeze neza nta ngwara nimwe baragupima yerekana ko ugwaye mugabo ikibazo kuba udafise Yesu arafise ikibazo. Kubera hajya ku metero 5 uzabwa ushaka kurangira ukatugera muri Gehinomu. Si ivyo gusa Satana gufise mu biganza arakuboshe agukoresha ibintu byose ashoboye. Ivyo ataragukoresha nuko aje ndabitaragushikako nayo ubundi wewe uri kandida kuri vyose. Bene data iyi si ntiturabe mu iterambere igezemo. Iterambere rije n'amahoro ni sawa. Si ribi. Ariko le besoin ikintu cyambere isi ikeneye Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Impuzu wambaye z'amafaranga menshi, konti yariko amafaranga menshi, ntakimaze Yesu atari mutima w'umuntu. Iyo ugize umutima w'impuhwe, wishira muri cya kibanza cyo kutamenya Yesu ingene kiba kimeze kuko nawe ugeze kuhamenya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Akaryo uzogahabwa n'ingene umutima wawe ufise impuhwe kuba ariko barahona. Matayo 9:36. Yesu ngo abonye ishengero rimutera kagongwe kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere. Abanega ntivuge ngo bari bashonje. Ariko yarabitegereza atabantu bari mu marigara nta kindi barimwo barabuza ubuzima bw'impemu. Hajya umuntu ababaje cyane si ubushonje. Si utagira icyo yambara naho ivyo navyo biba nkenerwa hano ku isi. Si umuntu ariko arayoberwa mu ishure. Si umuntu adafise umugabo cyangwa adafise abavyeyi. Umuntu wa mbere abaje hano ku isi ni umuntu atagira Yesu. Kuko ivyo byose Imana ishobora kuvyishura umwanya n'umwanya. Akazi ashobora kuboneka, impuzu ashobora kubona umuntu azanira uvarize, ushobora kuronka telefone ibibazo byabo byose ica ivyishura. Ariko Yesu yatashika mu mutima w'umuntu, uyo muntu bimeze nabi cyane gose. Haleluya. Yesu ngo abitegereje ingene bagenda umwese mu vyiwe atamana yamba bafise ngo bimutere ikigongo. Ikibazo gikomeye ngiki. Benshi yo tubonye abanyavyaha twumva ishavu. Twumva urubanza. Ico bituma bakenye. Umuntu umwe ngo byahora bimugora kuvuga ubutumwa bwiza, hama akavuga ngira abayivuga nabi ntumbaze, hama ntibihane. None ngo mukene, mwongere mubure n'ijuru.
uwi nawe agenda mu kirundo aravuga ntibihana ngo genda noneho muze muherebe muri wa muriro wanyu. Umunyavyaha so gushavurira no kugira ko imbabazi. Utarumva imbabazi ku munyavyaha ukumva urubanza, utanga kubona ko ibintu byose bitagenda neza kuri we nuko ari umunyavyaha. Uri umutima ugukimanza. Kandi ibyo ntacyo biza ngo bimarire. Icyo tumamwe namwe iyo tubabwiye ubutumwa bwiza bamwe tubakubita amaturufu amacumu yo mitima. Umuntu w'umunyavyaha uramwegera kumufitiye imbabazi ukamushikiriza Yesu kwita kumva urukundo rw'Imana ageza akakira ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icubahiro. Pawulo ntiyashize imbere ishavu. Yavuze ati bavuga ngo murazi gwege mwebwe wapi byaranse. Sivyo yavuze. Yumvise imbabazi kubera ingene bapoteye, ingene batakariye muri bamana bitandukanye. Kandi birumvikana. Umuntu by'ukuri kumva ko kugira agende ukazi hari ahantu agenda akikubita impande y'Imana kibajwe mu ibumba. Iyo tuzi rikora ibikombe canke ibintu bimwe bikora mu mazu. Ibumba bubumba ryakoye mu mwonga kanaka. Bavuga ngo Imana itanga uruvyaro. Nitanga umwi mu matongo. Bagenda bakikubita imbere ngo turabise Imana. Isi iteye ikigongwe kubera itaramenya umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu yarabonye ibyiza bikomeye miko waciwe. Yarabonye abantu bihana ari benshi. Yabonye abantu bamukwikira ari benshi. Ariko yama yumvira n'umwe ataramenya Imana. Rimwe aravuga muri Luka 15:7 ngo ndababwira yuko umuntu umwe iyo yihanye ngo arota abandi 99 batarinda kwihana. Yumvira hano Yesu ni gaka Bibiliya yerekana ugusumbasumana kw'abantu. Naza ko ari nk'abiri. Hamwe yavuze ngo Yohana batizita ngo nta muntu umwe yavyawe n'umugore amuruta. Ati mugabo umuntu amuruta nuri muri Yesu Kristo. Yongera avuga hano muri umurongo mvuze ngo iyo umuntu umwe yihanye ngo araruta abandi 99 bamaze kwihana. Kuko baramaze gutera umunezero mu ijuru ni saba Yesu arazi ko bakijijwe ariko hari undi muntu aje. Uyo rero niwe acahabwa akanyama kamezereza ko muhira. Kubera niwe aza gushika ku mutima w'Imana kuko yari yaramurondeye mu rukundo rwinshi none arugusa amaso araje. Imana ihabwe icubahiro. Amezi 3 ese umuntu yobwikwibwira ngo basi twihe bakeya ku kwezi zobwira umwe. Amezi 3 umuntu yashazana 3 mba ni bake. Tuciye tugwizana ba hano. Bene data cyatugira ibikorane 8. 8 doca biba. Cyaturonka hava abantu 9,000. Yego subwa ngo turondera ibiharuro ariko cyo tuzi iyo abantu bakijwe ari benshi Imana ngo bitera umunezero mu ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Ikintu gikomeye n'ingene bamwe muri kahise k'amashengero babwiye abantu kumenga iko cyo ubutumwa bwiza ni cy'abapastori ni cy'abantu badiakore n'abandi. Kumbe ubutumwa bwiza ni umuntu wese abufise abutwara ni inkuru. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Kandi singabire n'umutima. Imana ihabwe icubahiro. Pawulo ikarabitegereza araraba ibigwamana uko bingana ingene ari vyinshi ingene bifise intege nkimwe byarabumbwe ibindi bikoze mu biti ibindi bikoze mu nzahabu agati birababaje ejo twaye kubena nababwiye ati birababaje ingene umuntu abaho Imana yihaye amadomene 3 gusa yifuza ko iza kumuganza ahandi hose akayigira umwami avuga ati jewe iby'ubushomeye ndabizi birago ngahi Burundi aho ndakeneye Imana aha ndakena Imana kweli. Abandi bati umufiance wa kinogi niroshe kubona uko abayesiko ni beshi aho ndakeneye Imana. Abandi bati sha kugenda ukaka banki umutahe ikaguhereza utasenze sha nikugwitanga aho ndakeneye Imana. Ni bisata 3 ariko ahandi ni jewe mwami Imana ntinkorereko amaranda yarose ndayakoresha ko nshatse unsomboye arambona umbeshe ndamubeshera ahandi hose si Imana aho nikenewe hamwe 3 ko 3 ndashoboye akimana yifuje ko twese ituganza mu isata byacu byose byo kubaho kwacu. Erega mwe nabo bariko barahona naho badafite Imana yabajwe abo ni bafite yabajwe ariko nibo Mana ubwabo bizorangira hehe muri gehinomu kuko Imana irafise igihe ko batubwiye mu mpera za kino gisomwa imbabazi zirahari ariko hari kindi gihe tubikiwe cyaho Imana izohana itigarura igakubita itarangiza mu muriro gehinomu mw'itanura rya kumuriro igahana. Benshi bari baza ngo no by'ukuri
kwatura nk'Imana irakunda yo kwemera ko umuntu aherera hariya iravyemera neza ko biri muri kamere kayo neza iraguhushura bien umuntu ukaguturira ibihe byose atagutabaza iki ntishobora kuva muri gehinomu ngo rishike mw'ijuru igihe izoba carangiye ndakubwira ngo nimba waje ngaho utarakira agakiza ugende ukakiriye ukugwe k'urubanza rw'ibihe bidashira wihana ivyaha vy'ibihimbaro uri kuragenderamwo ivyo biraguhimbara bikaguha avantage cyangwa uburusha bumwe ariko uri kurahona n'ivyo nyene uzoshara navyo kiretse wakimba za Kristo Yesu kumusaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Gira impuhwe ku munyavyaha, gira impuhwe kuri mwene wanyu atarakira agakiza naho menga ivyo bigenda neza. Gira impuhwe ku muntu umenga yari icuma ukuboko kwiwe kurakomeye cyane. Kuya kuboko ni guterura urubanza rw'ivyaha, guterura ibuye gusa. Cekiriya giti bazize kujya sima. Ajya amaboko manini, najya amaguru maniniya, nabijya bitabo umuntu yanditse, najya amahera afise biye byose, bifise igihe cyano kwisi gusa, hari igihe byose bizoshika hehe mu kuzimu gashana navyo. Igihe cy'imbabazi kiracyahari, dukwiye kukigenderamwo twarazakiriye, tubwira n'abandi ngo bazakire. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Isi irateye ikigongwe. Itaragutera ikigongwe uracabona nkuko nayo ibona. Yo ibona kwiriye, ihaze, ibisa amahera yarowaye, ibisa amahera yo kuzokoresha muri kazoza, aho bavyita ubuzima. Ubuzima niki? Sukuro mw'icurya, songa ico wambara, ivyo ni nkenerwa ariko sivyo buzima. Ubuzima ni kuvisa Imana muri wewe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bamwe turipfuza kuramba bana bisenge, Mana uzume kuramba. Ari kuramba kugira ukora iki? Urambiye hehe? Mbega Yesu ko yapfuye 3 Imana yamurenganije. Ko twatubona bapfa bafite 15 bajya none Imana yarabanse. Ntusabe kuramba atacurambanye. Ntusabe kuramba atacuri kurakorera muri iyo myaka myinshi. Ahubwo akira Yesu ubone ko yaguhamagariye muri byinshi bw'uti Imana nyongera biracaryoshe. Hari byinshi mbona nogera ndakora. Nayo ubundi kuramba kubera kurajya ibyo ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze ahubwo ikuragurana hano ku isi. Ukwiye kubisa abandi. Ariko barakora ukabaha umwanya. Haleluya. Ariko sini contre kuramba ntimuce mu byumbuko. Ikiryoshe no kuramba bise agenda y'ijuru. Nawe ni kuramba kugira ngo byose nze mbona kuzukura no babonye. Raporo mwije hagaze kubuzukura. Oya. Kuramba ni Imana ifata kw'ingingo kubera ingene vyayihimbaye. Ubisavye na mahoro. Niya kwishira na mahoro. Ico nzi ico biya nta mbona yavuze ngo kusavye kuramba ndaguhaye. Hara murabona? Ujya mugabo none byace bigenda neza mu nyuma maze kumwongera. Muraba neza. Akaryo tugahabwa n'umutima dufitiye impuhwe kubatarakizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri mbona uhereye kuri 17 gushika kuri 20 atubwira gute? 17 gushika kuri 20 siko bahateguye hatubwira ngo 17 gushika kuri 20 ngo aharirira n'abayuda n'abubaha Imana mw'isinagogi no mu kaguriro iminsi yose aharira n'abagirante n'abamusangaho. Nuko aharira n'abayuda amugwi wa mbere, uwa kabiri n'abubaha Imana. Iyo bibiri buza bubaha Imana saba yubaha by'ukuri. Nabita bubaha Imana. Icyo gihe cyari kihari kandi bagiye baraho muri myaka yahera. Ahari n'abantu bamusanga Ahari. Maze bamwe bo mu banyabwenge bitwa Ab'i Korinto, les épicuriens, n'abandi bitwa abasitoyiko, les stoïciens, bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati, mbega uyadedemba agomba kuvuga iki? Abandi bati, umenga nuzanye imana z'ivyaduka kuko yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubwo kuzuka. Baramufata bamujana hitwa Areyopago. Baramubaza bati, mbega ubona twoshobora kumenya uko kwigisha gusha uko ariko kuko tuzanye mu matwi ibintu bivyaduka. None rero turagomba kumenya ivyo ari vyo. Imana ihabwe icyubahiro. Pawulo icya kabiri cyamushoboje kuronka akaryo nuko yari umuntu ari relationnel, yari afise imigenderanire. Akaryo ntugahabwa no kuguma ahantu ha wenyine.
Akaryo ntuhabwa no kuwa kwama wicaye ahantu ukora ibyawe gusa, ahubwo uteza kuba uri mu bantu kugira akaryo kagende karaza kagusanga aho ugeze. Paulo akiriniye baba namaze kumva impuhwe ze atewe n'ingene abantu bahonye, ngo yagize imigenere n'abantu bashaka kuri 8 nabonye. Yatubwiye ngo hari abantu ngo bitwa Abayuda. Abayuda musanze ya Paulo yari umuntu akazishavu canke adaharira, ntiyari gusubira kubumviriza. Kuko yagiye muri Atene avuye i Beroya. Yavuye i Beroya yavuye ahantu bita Tesalonike. Yavuye i Tesalonike avuye ahantu bita i Makedoniya. Aho hose Abayuda bamusanga bamukubita, bamukura mu gisagara uko bagomba kumwica bakamuhungisha. Abayuda n'abantu bahagurukiye Paulo, nta gisagara na kimwe ahantu yakora ubutumwa bwiza Abayuda batamusanze barondera kumwica. Barakubita, ako ntigeze avuga ngo abantu semera ko dusura kuno kuvugana. Yama basanga aho bari. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ari hano rero ngo yaciye yakira Abayuda baraganira. Yavuze ngo mwebwe abiwanyu nta mutima mufise mwaranse ubutumwa bwiza, sizosana kubumviriza. Ivyamubaye ko i Beroya, i Tesalonike, Makedoniya n'ahandi, ko yari yahafungiye hamwe na Sira, sivyo yahagaze ko, yahagaze ngo nimba ndonsa akajya kuvugana nabo ndavuga. Imana ihabwe icyubahiro. Yari umuntu afise relation n'abantu. Abandi yatubwiye n'abantu ngo biyita ngo abubaha Imana. Abantu bubaha Imana muri kahise k'amashengero bamye babaho. Haro bise ngo les puritains. Abantu muri bo bemeza ko bagororotse, kuko babihawe n'ingene bigenza. Babihawe no kubaha ivyagezwe vya Mose. Bagati twebwe vraiment uzubaze gasembwa rese. Nta kintu cy'agasemba kituri ko twebwe uzubaze. Twebwe ibintu byose turubaha. Ivyo uzanye rero umuntu umenga ntibikenewe, ariko yarabumvirije. Abantu ngo bubaha Imana suko ari biri bashinga intahe ko bubaha Imana, wari umugwi w'abantu wiyita ko bubaha Imana, yarabumvirije. Icyo gituma hari abantu uja ku isi cyangwa ndetse no mw'ishengero biyemera ko bagororotse kubera ivyagezwe birahenda. Iyo umuntu agize ikintu ashoboye yamwana kumenya icyo kintu cy'Imana arirondera cyonyine. Ariko nagenda ubwire ivyagezwe ni 613, ivyagezwe n'amajana 313, nta muntu bira yemeza ko yavyubashe byose, kandi ngo kimwe kiratsindisha kikakomanura hehe muri Gehinomu. Umutima wo guca bugufi utuma utabona ingene ugororose, ubona ingene Yesu yagutumye ugororoka nk'ingabire. Imana ihabwe icyubahiro. Abandi bantu ngo yahuye nabo bari abantu mu isinagogi, bari mu bantu bakira urubanza Yesu kwapfa, bari mu bantu bamye bakorana n'abakuru b'imiryango n'abakuru b'amadini kugira ngo bamwankirize mu gikorwa cy'ubutumwa bwiza, ariko yarabumvirije. Imana ihabwe icyubahiro. Abandi bantu byayiyoshe kubirukana ngo bari abantu bamusanze ku isoko. Isoko nta agenda yo kuvuga ubutumwa wateguye, ngo baramwumviriza nawe akabumviriza. Yarafite ikintu cyitwa umutahe witwa imigenderanire. Abantu ku isoko, hari n'abandi bantu batavuze umugwi, ngo n'abandi bamusangaho bose akabumviriza, ngo abo bantu yagomba ko bamenya ko Yesu ari we mwami. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari n'abandi bavuze bane ngo bitwa les épicuriens canke abastoïciens. Yari imigwi y'abantu b'abafilosofe bakiriye gihe baremeza ibintu bidafashe, ngo isi ngo ibintu byose ngo bigenda birahindagurika. Ngo mbone igizana ama particules, bugiye umuntu naho mubona n'umunsi ejo ari gutosanga ameze uko nazo arahindutse. Ubwenge bwigishwa muri za kaminuza za kiriya gihe, abo basanze ngaho amenga abantu baratakaye bagutesha umwanya. Iyo tugiye vuga ubutumwa bwiza mu bisagara canke mu makarite canke mu misozi ya ruguru, hari gihe bamwe bavuga ati sha bajya abantu kumenga baragoye, kumenga n'abantu ntavyo baja kumva, ukibwira ngo ntibaja kuvyumva ariko uba wibwiye. Paulo bano bantu ba filosofe yarabumvirije, kandi muri bo hariho batubwiye ngo yitwa Dioneziyo, yarakijijwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwenge bwabo Paulo aremeza yuko nabo baba bufise barabwanditse ko barabwize ko muri za kaminuza banabwigisha buri obscurci, hariho umwiza muri bwo. Hamwe baronka ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza n'umuco burashaka kwinjira mu bwenge bwanduye bakaronka ubutumwa bwiza bakihana. Ikibazo ngihe nibwiye ngo ujya muntu ngo aragoye, ngo ari dure vraiment, ngo afise insinga mu mutwe, ngo nta Yesu yo kwakira. Hari abantu hano bavukonye ati nta muntu n'umwe hano ku isi agihema adashobora kwakira Yesu Kristo.
sitwe tubitekanya ntubwira ngo none umunsi ataza kwihana mugabo ubutumwa bwiza nemba wizera ko ari ubushobozi bumubwire buraza mu ndoto Imana imusigurire neza. Imana ihabwe icubahiro. Umwe avuga ati jewe iyo mbwiye ubutumwa bwiza umuntu w'umwarabo nato kwihana mbanzi ko Imana iza kunkompleta ikagendera mu ndoto ziwe kuko niho bashobora kwihanira. Ibantu bari mu migwi iri protege nk'abafarisayo canke abanyepolitiki umuntu usanga agize ingingo nk'iyo kwihana abantu baca bamutahura kutariko benshi Imana ibagendera mu ndoto. Ibagendera mu ndoto. Umunsi umwe mitwe mu gisata ciwa cibwa butumwa arabwira umuntu yigiye muri restaurant ndagusavye umuntu tumwe tuganire. Ati ntibikunda ndagusavye umuntu tumwe tuganire arawumuha. Aramubwira ati sha ndaguhaye wa kabiri. Aramubwira ati ndaguhaye wa gatanu. Birangira kumwije umutima ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icubahiro. Aba bantu vyari bigoye ko umuntu abinjira mbwa Paulo ntiyabatinye kubera yigurura imigendere n'abantu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Abandi biya tubwiye yaganiye nabo nabantu ngo bitaba kuri aeropage. Aeropage wari umusozi wo muri Athene habera inama tumwe nkuko inama nshinga amateka itunganye ivyekeye ivyigisagara ngo cyane igendera bazana akabazo kose kagena karavuka. Bamuboye ati mbega gutse wewe kumengura dedemba. Ijambo kutedemba kiriya gihe ryakoresha ku muntu yitwa utazi higira iki ntamenye igihe burayo. Udedemba byasigura ngo ntagira iki uzi nta n'igihe burayo uzi. Ubwo Paulo yarazi igihe burayo. Kubera bamushire hasi bavuze ngo uradedemba. Mu Gifaransa bakoresha ngo akanyoni kadedemba muze kuraba. Bakoresha Igifaransa. Ntibavuze ngo urumuga wa dedemba bavuze ngo uri nk'akanyoni kadedemba zikasuku. Ariko ntiyaciyasimbira kwishavu. Imigene yacu ikunda kwicwa nuko bamwe dukomereka. Abo dufashe nabi cha tuvayo. Abo tadutahuye tuca tuvayo. Abo tamenye ico turi cha tuvayo. Kumbe Akaryo Gushingira Intahe Yesu Kristo ivyekeye amaduru wanagateye kawe kabanze kabiheba ugakinjira ukavuga ubutumwa bwiza. Aho kanyoni ko kadedemba kazanye ibiki? Bari bamenyereye biyatubwiye ngo aba bantu muri Athene ikintu cyabaranga umurimo wabo wa minsi yose ko ari kurondera amakuru agezweho. Wabone ngo ndafise inkuru itarageza amaguru niko bari babayeho. Babonye umuntu mushasha ariko arabwira abantu mu masoko mu masanagwe bakamuta ngo haragashasha bawuzanye byagenze gute hari Roma nuko bari babayeho. Aho kanye dedemba tuze tukumvirize ingo kurya musozi wi aeropage abantu bakorana ibihangange mu bya politike no mu bwenge bakumvirize kandi yaragiyeyo. Akaryo Imana ugahabwa n'umutima w'impuwe ugahabwa nuko imitima yawe igurira imigenderanire. Imana ihabwe icubahiro. Bene data biragoye ko umuntu mara musi wa mbere ku musi w'Imana ari mu biro ata muntu umwe bakorana ashaka kuronka ubwira utumeze ko ntaho bahurira n'abantu. Nimugene mu manza mu mara mareve de day. Genda mu bigandaro. Bamwe mufate n'amabisi mu ingene bisi fatwa. Igari bisaba abantu bari bagiye. Iga nivyo. Genda ahantu winjire mu bantu twari ubutumwa bwiza hamuvuge. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Sans relation nishaka kuvuga ubutumwa bwiza. Ibikunda kuko ntaho abantu batubonera. Emera abantu bakuganirize. Emera abantu bakugore. Emera nawe utangura imigene n'abantu. Kuko ubutumwa bwiza hari ahantu wo bushikana abandi bantu batoshikana. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Abantu bari gwimigwi itsanze umengeregereye ivyamwemo n'iyindi iri kure yavyo ariko yaragiye mu mitima yabo baraganira. Akaryo tugahabwa n'imigenderanire. Imana ihabwe icubahiro. Ntusiye gupfisha umwanya wawe hari umuntu mwicaranye mu rubanza. Ntufishe umwanya wawe mwicaranye n'umuntu mugiye mu rugendo rwa kure. Oya, umwanya wawe n'akaryo ubuhawe kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icubahiro. Iyo umuntu afise imigene n'abantu usanga muri we yaramaze kwitegurira kudatahurwa kuko igihe batagutahura. Kuko bose ntibabazi icyo ukora. Ntibabazi icyo ugejwe aha. Ntibabazi imyaka yawe. Umunsi umwe umuntu umwe muri bitu tugeze ngaha impande ya hôpital militaire baramwishuza yaramugabo menga nkuko yavuze nyine ngo ari yubashe. Ubona abakonvoyeri hagiye babikora mu buryo butari bwo bakubita ku mugongo zani pesa ngaho. Pesa mbere bana. Pesa mbere aho rero niho imodoka igihaguruka. Barishyuza umugabo umwe arikawusha ngiragomba umwandikira ikete kugira yishura amahera 35 ya bisi. Umutama bamwe mukonvera mukora mze pesa. We
we ko nigije niyubashe ukambwira mwe nuko abo kajambo abantu bose batumye abantu muri bisi bashati tugiye turaho umuntu yubashe hageze ko atanga turasase nka ntibigora kubera bamwihenze ko nikinasanzwe azi ko wese umutima byaramugoye ko atogira ijambo asohoye urengere mpamagara je n'umuntu kandi yubashe bene data abantu bose barubashe muri mpemu imbere y'Imana hagati y'akabano karahaye nivyo ntitugahakana mugabo kandi hari igihe by'ukuri abantu bakwihenda ko ako ntucugoka ngusara amajambo atariyo Imana yabwe cyubahiro haleluya umunsi w'indaha mu yenzi kuri babarica munsi ya zone umuntu yagira rivance acabro ku wundi yakaragenda umutama yari hagati ya Sosai na Sebutani aratunza ubutenda bwati yacha yivamwo agwane kabisa acaraza carafrena muraba ari waza ko ndusho butawunere wewe waza ko ndusho butawunere icyo kibazo sindakironkenisha gushana n'umunsi aho bihuriye n'amarivance no kwimana inzira n'ibindi Imana ihabwe cyubahiro iyo umuntu afise umutima urondera imigenderanire hari ibintu atabirose arabandanya yitegura ibimushikira byose iyo abaturondera kwemegwa Yesu yakituye akarorero nigeze arondera kwemegwa baramwise mukuru badayimona aravyemera baramwise amazina atariyo baramwishe ko naboregwa ngo akundinda yumvire kubwira umwami wacu ngo akundinda vraiment yumvire vraiment atani gitumbura cyamye biramugurira atana kaje ka grenadine uramugurira vraiment ngo akundinda bisaye ko umuntu aba yarabohose kuvyekeye ibikomere vya kahise hari abantu kubera nyene ivyabashitse ko bagomba kumenga bijya bahuze bagenda babihabwa muri bisi aho bakora aho bageze hose babanze bamwubahe ha bintu bigende neza baracagufata nabi baza gufata nabi neza mpaka ubuhotse gushikaho bagusasiye tapi rouge uyicako batayigusasiye na mahoro umuntu atarakira ibikomere vya kahise ntashaka gukorera Imana neza ntashaka kuvuga ubutumwa bwiza kuko baratubwira nabi hari n'abaratubwira ngo shaka tubwire vraiment ngo iyo project mutubwire ngo usanga ari amahera nyabura yamufise tubwire vraiment shaka ni mwaratoye ibanga kweri mukiri bato tubwire cyangwa wamuko wawuze umugabo none kurondera iby'ibikoba by'Imana ngaha ibyo nyo baratubwira turi mu koba by'ibwa butumwa l'incompréhension les mauvais traitements kudufata nabi kutarutabura n'ibintu byamba ku muntu byamaho ku muntu akaravuga ubutumwa bwiza bwa Yesu iyo utwaye rero amarira watewe n'abavyeyi n'akazi n'ubukene n'ubushomeri urimwo ivyo naco bifasha kuri terrain Imana ihabwe cyubahiro haleluya ariko kandi biranadufasha cyane ko cyatumye ibyo abantu biyumvira Pawulo icyamufashije nuko yabinjira mwo akacamo ibyo biyumvira akacarondera ingene bafashiriza ahabasanze Imana ihabwe cyubahiro haleluya haleluya icya gatatu ndagisanga kuhera ku murongo wa 22 kuri 28 batubwira ngo Pawulo ahagarara muri bo muri Areopago aravuga ati bagabo bo muri Atenayi mbonye muri byose ko mukabije kubaha Imana zanyu kuko aho nagenda integereza ibyo musenga nasanze hari n'igicaniro cyanditse ko ngo Imana itazwi nuko iyo musenga mutazi niyo mbabarira Imana rurema yari nyisi nibirimwo byose iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi nikoregwa n'amaboko y'abantu nk'uri nica Kenya kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze icira abantu imbibe zaho baba kugira ngo abo barondera Imana ngo namba kumbure bakabakavye boyibona nahita ari kure y'umuntu numwe muri twebwe kuko muri iyo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo kuko namwe na bamwe bo muri bigeneye indirimbo yanyu bavuze bati kuko natwe turi uruvyaro rwayo 22-28 Pawulo aciyafata ku byo basanzemwo abihinduye ikiraro mu butumwa bwiza tugenda turashikiriza ahantu hatandukanye umuntu ateza kuba azi gufata ikiraro murazi ko gifatanya imisozi y'undi nuvuga ngo uvaha utambukira hirya uciye ku kiraro Pawulo asanze ikibazo cy'iyatere nibwo amana bafise yaciye aca kuco abonye kurirako yasanze hari imana nyinshi asanga hari niyo banditse ngo Imana itazwe ati iyo nyene rero ngomba kubabwira ko izindi kubera ko byayo bitomotse ntiyagomba kuzishaka ko zari ziciriwe urubanza
iyo mana itazwi niyo aciyaca koko niyo gomba kubabwira ati yo rero ntimwumviye ko yoba ishobora kuba mu nzu abantu bayubakiye, ntimwiye yuko ishobora kuba igendera mu ifeza canke inzahabu bayibumbiye. Iyo niyo ngomba kubabwira, niyo yaremye abantu bose, ishiraho imbibe, ishiraho imiryango, ishiraho abantu bose bakwiye umuntu umwe. Ati nituma umuntu abaho agenda kandi yitwa umuntu. Ati iyo niyo ndababwira. Imana ihabwe icyubahiro. Urakeneye kumenya ingene ushiraho akaryo. Ikiraro bambi, ikiraro ni ijambo uronka rifatiye ku vyo usanze mu bantu, ugeze ukarica kugira ushikira ahantu uvuga Yesu. Ikiraro ni ikintu uronka kuko igisanze mu bantu igakubera ico guca kugira ngo ushikire icyo ugomba kuvuga. Mu mafilime amwe naho mbona mu ntambara yabaye hagati y'igihugu ca Amerika na Vietnam, wasanga umuntu umwe yashoboye kugenda ahantu mu mwonga ushaye urimo ibishanga akacajamwo kugira abantu bajabuke baca bamuhonyora ku mutwe bagasimbira undi musozi yabacitse ikiraro. Bisigura ngo ujya mu bintu musanzemwo bikuberekana cyo gushikira ahantu uvuga Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Bimwe uzosanga hari abantu babuze ugacaho nyene ukamubwira Yesu. Uzosanga hari abantu afite ivyumviro bafise ugasanga barabivuze murabiganiye ko ugaca ukavuga Yesu. Uzosanga hariho akazi umuntu akora maze ako kazi kagacako ugasanga uravuze Yesu. Uzosanga hari ikintu ubonye imbere yiwe, murabona hari ivyandiko usanga binyuma y'amabisi inyuma kuri parabise y'inyuma ugasanga ngo Yesu ni nzira. Uri umuntu agomba kuvuga ubutumwa bwiza, ico nyene cyandiko kirakubera kirarushika kuri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Hari umuntu azakubwira ati ndafise ikibazo ndarushe umutima, ni kiraro. Ati rero umuruho Yesu yaravuze ku musaraba ukacubananirizamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo mfise umutima w'impuhwe ntamvise imigenere n'abantu nama nsanga mfise n'ikiraro gituma nshika kuri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Paulo arafatira ku byo asanzwe yabonye muri bo. Ati abantu Imana yabo barayugarana hano kuri rompo barashaka n'ingufuri. Ati rero abantu bafata ko Imana yabo ifise ahiba. Yibuka amajambo y'Imana avuga ati Imana ntiba muzakoze n'abana b'abantu. Aca kwijambo asanzwe rizwi riri muri Bibiliya. Nico gituma umuntu afise ikiraro arondera n'ijambo ry'Imana rivugira ico rifise ico rivuga ku bantu ahasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Uku kwezi Imana ikugura amaso ugira ibiraro. Imana ihabwe icyubahiro. Ubonye umuntu agwaye uronka huca. Ubonye umuntu agusavye amahera uronka huca. Urovye umuntu aje kuramutsa uronka huca. Ibiro biruzuye tubiceko dushikiye ku mitima y'abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icakane kiri ku murongo wa 19:24 atubwira ngo 34 sorry. 29 akatubwira nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana. Ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu canke ifeza canke amabuye ivyabaje n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Nuko iyo misi y'ukutamenya, umurongo wa 30, iyo misi y'ukutamenya Imana yarayirengagije. Mifasa ivuga neza ngo car Dieu a tant ignoré les temps d'ignorance. Ifise imbabazi yatanze ku batarayimenya ngo ariko noneho igera ko abantu bose aho bari hose bihana. Kuko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose amateka y'ukuri, izo yashisha umuntu yatoranje kandi yahaye bose kimenyamenya cy'ivyo mu kumuzura mu bapfuye, mu kuzimukwe mu bapfuye. Maze bumvise ivyo byo kuzuka mu bapfuye, bamwe barishingira bati tuzoba turumva ivyo tubarira ivyo. Nuko Paulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera. Muri bo umwe ni Dionezi wo mu Areopago kandi n'umugore wiwe Damari n'abandi bamwe nabo barizera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amaze kumenya haca kugira ngo ashike kuri Yesu kuri, acavuga Yesu neza neza mutufoboye. Ati Imana ivyo byose byo kutamenya, ivyo byaha mwakoze kubera kutamenya, Imana isikigoye ngomba gutanga ku isi. Yaramaze kurekura imbabazi ku isi, ariko ibwira abantu bose ngo yaragere nte bihana. Ati kandi hari ikindi gihe kibitswe cya Imana izocira amateka isi yose, kandi ziyacisha Yesu yatanze ko ikimenyamenya mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Imana ihabwe icyubahiro. Ushitse hano akaryo ucugahabwa na le message ubutumwa bwa Yesu ku musaraba. Wagize umutima kuri bo, ufise imigenere nabo, waronsa akaryo, shimikira kuri Yesu yabambwe. Kuno kwezi ntikurangira ata muntu aronse gutahura ivya Yesu kubera wewe. Barabikeneye. Bivuga ngo ni inkuru nziza, yama ari nziza, ntavuga ngo ni inkuru ya imaze igihe kirekire. Yama iryoshe kutarayumva.
Imana ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza tuvuga ni ubutumwa bwiza bwira abantu ngo hariho imbabazi z'Imana, ngo nuko ivyo bihe byo kutamenya kuri bo kwarugira Imana zibajwe. Ariko kandi ku bandi ibihe byo kutamenya ni ibi byaha abantu barimo. Baba babizi. Abasuma barazi ko ari abasuma. Abari mu busambanyi barabizi. Imboregwa barabizi. Abantu mu byaha bitandukanye barabizi. Ivyo byose Imana yiteguye kubiharira umuntu wese ahindukiye. Imana ihabwe icyubahiro. Akaryo ugahabwa na message ihagaze ngo Imana itanga imbabazi muri Yesu Kristo. Haleluya. Ab'i Korinto ba kabiri igice cya 5:19 bitubwira ngo nuko kuvuga yuko Imana yari muri Yesu Kristo ku musaraba Yesu ariko arabambwa, ngo Imana yari muri we, ngo ntiyarura icyaha ku bantu, ngo ariko ngo yuzuza nabo. 2 Corinthiens 5:19. Ni kuvuga ngo abantu duhura nabo tubabwire ko imbabazi zihari kubera ivyo bohaniwe byagiye muri Yesu. Imana irahana Yesu yikwegera ko abantu bacumuye ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo ninda zorega cyangwa azotsindisha abo Imana yatoranije. Mbega ni Imana kandi ariyo yazanye Yesu. Mbega ni Yesu kandi ariyo yapfuye. Nuko abari mu Mana cyangwa muri Yesu ntarabanza ruzogira nte uzobatsinda. Imbabazi Imana zirahari ku banyabyaha. Haraho tumenga vyaranse, ariko banyene vyanse niho Imana igaragaza urukundo rwayo. Iya Imana idahari ntiyayiguharira Sawuli, yisha abantu bahora izina ryayo, yaramuhariye. Imana ihabwe icyubahiro. Nta cyaha na kimana idaharira, nico isi dukeneye ko tuyimenyesha. Ntituvuge ngo abantu ibyaba byararangiye, ntibyarangiye. Imbabazi Imana ziracyahari kubihanye muri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Kuno kwezi n'ukwezi umuntu azovuga ngo ndakeneye kubona umuntu yihanye. Jewe nta rubanza mfise umutima wanje, ndumva ndemye n'amahoro n'umunezero, ariko kandi abanimeze gute? Imana ihabwe icyubahiro. Niwaronka akaryo ubwa kane uzogahabwa no kubisa ubutumwa ucushikiza muri ako karyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ikintu kiryoshe nk'abari mu gisata cya misho cyangwa kivuga butumwa, turashitse ahantu umuntu wese ashaka kumenya ubutumwa bwiza avuga bivaye nta musanze. Amusanze ari kararima aravuga. Amusanze aborewe naho naravuga. Amusanze ari mu bwibone naho naravuga. Amusanze ari kuri vora naho naravuga, kuko ubutumwa yaramaze kumenya ibyo avuga. Imana ihabwe icyubahiro. Kino gice mu madepartement, mu maseriwe n'ahandi twifuza umuntu wese abeho yitegure kuba afise inkuru zavuga kandi azibigize. Aha naho batubwiye hano ngo imbabazi Imana, kandi harimwo no ko Imana ibwira abantu kwihana. Benshi baraza ngo bakeneye imbabazi ku Mana batavuye mu byo barimo. Izo mbabazi z'Imana ntizibaho. Ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe. Ibihe by'impemburo ibone ingene biza ku mitima yanyu bivuye mu nyonga z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Isi ni kwibwira kandi ko Yesu azohana. Ega barabizi ngo ntibabikorerako. Yesu azohana. Ariko mu gihe atarahana ararindiye ko abantu babwira abandi ati mbere ko igihano kiza hari ubutumwa bwiza biko baravuga ku isi. Nawe ndagomba ko tuganira ku ico kintu. Imana ihabwe icyubahiro. Akaryo tuvuge tuti gahabwa bose, ko bose basa aho badandariza, barasa aho bakorera, barasa aho bagendera, barasa aho batumira, barasa aho batumira, barasa abagenzi babo, barafise ahantu bahonyora abandi badahonyora. Umuntu wese ashaka kuronka akaryo nimba bise umutima. Icya kabiri, nimba yemera kugira imigenere n'abantu. Icya gatatu, nimba ari prêt cyangwa yiteguriye gukoresha ikiraro kimushoboza gushika kuri Yesu Kristo. Hama icya kane, nimba bise ubutumwa buhagaze kuri Yesu. Imana ibahe umugisha cyane gose. Akaryo ka mbere saho kuvuga naho kwakira. Nimba ari umuntu atarakira agakiza navuze ngo ntuve hano, umutima wawe ndazi kurushe. Hari ibibazo baba muri kurimvira wumvise umuntu yapfuye. Ndabizi kurushe wimviye ibihe bya nyuma. Wumvise ko Yesu azoza wawumengana icumu bagucumise. Ndabizi ko birakuruhije. Ndabizi yuko bibaza kuba udafise ivyizigiro byo kuzobana n'Imana iyo bidashira. Ndabizi yuko ibyaha ukora guma bikuza mu byumviro wibaza ingene Imana izoguhana. Hamwe na hamwe hari n'ibibazo genderaga hano ku isi ukimvira ngo Imana iguhanye. Nubirahana na hano ku isi irahana. Mugabo cyane cyane igihano gikuru ni umuntu udahera. Ivyo byose twarabibayemo, ariko twemera kwihana, twemera kwakira imbabazi z'Imana. Ndakwinginga ngo ntuve hano utakira imbabazi z'Imana zabonekera muri Yesu ku musaraba. Ntuve hano witwaje ngo mbega bo bivuga gute? Wimvira ngo mbega nzocambaho gute? Nubu ivyo uri mwose uvuga ngo byose urabimeteriza. Oya, ntubifashe mu minwe ntavyubona neza. Icyo ubona
nuko ushobora gufata imbabazi z'Imana ukazakira biciye mu kwira no mu kwizera Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndagusabe ntumve hano utakiye agakiza. Kandi yadufashanye urashobora kugira kuno. Wakira imbabazi z'Imana, wakira agakiza, ubohoke, wihana ibyaha byawe, urengera ubwoba. Urengera icyo abantu bazovuga, urengera icyo abagenzi bawe bovuga, urengera ibyo udatahura muri kaza kawe, urengera icyo abantu bovuga, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko aho ndazi ko ari Imana ziboneka, imbabazi z'Imana zibonekera. Dufashanye wakire imbabazi z'Imana, wakire agakiza, urengera ikintu cyose cyo wakikira cyangwa mu byumbe byawe, wakire imbabazi z'Imana. Yesu yababarijwe ku mugaragaro, nta banga yabishizemo kugira n'abantu baze batahure ko ata muntu umwe Yesu akuyemo. Nihuri nesha ubwoba, nesha ibyumviro byawe, ahasi kure kandi ntubugirije mu magogo, ahubwo uronka ubugingo budashira. Ubu uzovuye mu mahonero ugiye mu bugingo budashira. Nihuri ntawe uhari turashobora guhaguruka abandi, ariko nimba hari ibikukugora uraja kuza hano imbere dufashanye naho tuba duhejeje igikorana. Alleluia, turashobora kubyaguruka. Turagombagira prière de consécration. Ibi ntangabire bisaba kugira umutima wugurutse, bisaba kugira umutima wimvira ku bandi, bisaba kugira umutima utahura. Wiyumvire igihe cyose Imana hari ahantu yari yaguhaye akaryo urakagisha. Wiyumvire umuntu by'ukuri we umuganirize byawe umenga yovyumvira. Wiyumvire umugu ugenderamo kandi ukumva uri kuravuga. Wiyumvire abagenzi ufise bataramenya ingene ivyo wizere ivyo arivyo. Wiyumvire ahantu bataramenya ko nakijijwe. Wiyumvire ahantu by'ukuri usanga mbere urikora n'ivanga ugatuma n'ivyo vuga bitokwemerwa. Wiyumvire ufata ingingo. Mana guhaye icyubahiro kuri Imana igira neza. Ubutumwa bwiza ntabutumye abamarayika, wabutumye abantu. Ntiwabutumye abize, wabutumye abakizwa. Ntiwabutumye abatunzi, wabutumye umuntu wese yakumenye. Ntiwabutumye abafise amagara meza, oya, wabutumye umuntu wese yakumenye. Turi hano tuvuga ngo Mwami dutume. Duha akaryo. Duhe kuguka amaso kuvyekeye ahantu by'ukuri wadutumye. Duhe gusesa toute opportunité ije imbere yacu. Akaryo kose kaje imbere yacu tugafate Mwami neza. Ndasenge umuntu wese Mwami hari icyo bamuganirije, uzubimwibutsa igihe cyose zose uzana kandi karyo. Umuhe gufata umutima wo kuvyiyemezamwo, umuhe kuvyakira, umuhe kugira umutima nk'ufise. Isi ayibonye ayibone ko igowe, ntasamaze n'ibindi bibazo biri mu isi, kuko ivyo navyo birahari, ariko abone ingene abantu barushe ko bataramenya Umwami. Tangura isengesho ryo kwiyemeza. Iri sengesho ugize ryo kwiyemeza uti Mana, ntacyo vyoba bimaze ata muri ko ndazana kuri wewe. Ntacyo vyoba bimaze nimba ata muntu ushobora kubwira ivya Yesu. Ntacyo vyoba bimariye kwitwa ufise aho yinjirira, ariko ata muntu ashobora gutahura ivyo ndimo. Ukura amaso ku bindi bintu waremaze gutekana uzokora, ivyo birabigumamwo ni sawa, hari ibyiza ukuri kurakora, ariko harakenewe ko wongera ko ngo hari abantu tuzakumenya Imana kuko wabwiye ivya Yesu. Mana ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye ku buntu bwawe. Ndasenga Mwami ngo udushoze kuba ibishinga ntahe vy'icyo wakoze ku buzima bwacu. Uduhe Mwami kubona ko waduhaye ubuntu bwo gukora igikorwa cyawe. Uduhe ku Mwami ko tubona ko ari umunezero w'ijuru iyo dushinzira intahe ko batarakomenya. Uduhe kwibona ko ari ubutunzi dufise tugendana ariko abandi bakeneye. Uturinde gusamara, uturinde amitié ataco zimariye ubwami bwawe, uturinde abagenzi ataco tumariye, ariko duhe kubona ko toute relation qui s'ouvre ku buzima bwacu ari akaryo gushinga intahe Yesu Kristo. Yesu urakoze, Yesu urakoze kuri Imana yo kwizegwa, urakoze kuri Imana igiye kuduhagurutsa, urakoze kuri Imana zoduha kurangiza kino gice tuvuga ngo Mwami ngo warakoze kudukoresha ibi nabiriye. Urakoze kuri Imana yo kwizegwa ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.